Mwiriwe neza abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherere hirya no hino ku isi mwese turabahaye ikaze abadukurikiranga kuri no monesha kure yacu ari nayo ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aragaruka kubigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye mwese ndabahaye ikaze muri uno mwanya tugiye kurabira hamwe amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho arakomeje kugenda aravugwa turi kuri uyu wa mbere kwigenekerezo rya 28 gitugutu umwaka wa 2024 dore ingingo nkuru tugiye kugarukaho ngaha abyumwariko muri kino kiganiro cyacu turaza kwibanda kandi ku makuru akomeje kugenda aravugwa cyane cyane nga mu karere k'ibiyaga binini mu gihugu cacu c'u Burundi harakomeza kugenda haravugwa inama ikomeye cyane inama ya Komesa inama by'umwariko igomba gutangura amumera z'uku kwezi kwa gitugutu umwaka wa 2024 Burundi ngo niteka ntangere rero kubona Burundi ari bwo bugiye kwakira inama higiriye 2023 ya Komesa ndetse akaba ari nabwo by'umwariko bugiye guca buramutswa uwo muryango ivyo ni byashikirijwe na Charles Mundu rero Kapepe umunyamabanga mukuru wa Komesa aho rero yarahejeje gushika ku kibuga k'indege mpuzamakungu cya Bujumbura kitiriwe Melchior Ndadaye akaba aje rero mu bikorwa by'inama igiriye 2023 yo muryango mu w'isoko rusange Komesa nk'uko amakuru yama aradushikira iyi nama biteganyijwe ko rero by'umwariko izavugirwamo byinshi cyane bigiye bitandukanye ndetse akazaramutswa by'umwariko guhereza Everest Ndayishimiye ikiringo cy'umwaka umwe rero mu gihe azabarongoye uyu muryango nkuko amakuru yama aradushikira cange nkuko aya makuru yama aradusumira kugeza ubu ngubu rero by'umwariko Uburundi burakomeza kugenda bugaragaza ko bwiteguye neza ndetse by'umwariko buraza gukomeza gushyiramo imbaraga mu bikorwa bigendanye no gucungira umutekano mu rwego rwo kugira ngo muri ivyo bice umutekano ubashe kuba wo kwibonekeza neza nkuko amakuru yama aradushikira Burundi bwarakomeje kugenda burahura n'ibibazo bigiye bitandukanye cyane cyane ibibazo bigendanye n'umutekano muke cyane ariko gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bariko bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko iyi nama hari iraza gupima Burundi ndetse ikaza kubushyira ndetse bikaza kugaragara ndetse binerekana neza yuko Burundi by'umwariko busabwa kuba bwogira umutekano urambye Cibitoke igikorwa rero cyo kwandika abazotora cyarahawe abanywanyi ba CNDD-FDD gusa ibiringo by'amatora y'umwaka wa 2025 byimirije biraraje inshinga rero imegambwe itavuga rumwe rero n'uri ku butegetsi mu ntara Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi abandika abazokwitabira amatora bose n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD indongozi z'imigambwe itavuga rumwe rero n'uri ku butegetsi bavuga ko arakamaramaza umugwi ujejwe rero gutegura amatora by'umwariko muri iyo ntara uhakana ivyo birego byose turagaruka ku banyagihugu bakomeje kugenda baranyuruzwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse by'umwariko amakuru yihuta adafise ivumbi aragaragaza ko ubuzima bwa General Ageme Bunyoni bwongeye gusubira kuba bubi cyane mu gihe kugeza ubu ngubu atamuntu n'umwe azaherereye canga se atamuntu n'umwe by'umwariko azi ahafungiye mu nyuma yuko aherutse kukugwa mwibohero rikuru rero rya Gitega aho hatazwi aho yoba yarajyanywe nk'uko amakuru yama aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira kugeza ubu ngubu kandi muraza kwinyemerera ngaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa cyane cyane amakuru ariko aragaruka by'umwariko ku ibaruwa ikomeye cyane imbaruwa iteye ubwoba umuhari wa FDLR waje kwiyandagaza ukandikira ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse by'umwariko aho iyo baruwa yaje kugenda irahabwa abategetsi bagiye batandukanye hirya no hino mu isi cyane cyane nga mu karere k'ibiyaga binini ababarizwa muri East African Community nk'uko amakuru yama aradushikira ni baruwa rero by'umwariko haba ku butegetsi bw'igihugu c'abanyi c'u Rwanda batari bogira icyo batangazaho ndetse n'abandi bagiye batandukanye ndetse by'umwariko ikaba yarageze no kumuhuza mu biganiro hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo ariwe Joao Lourenço arongoye igihugu cya Angola muraza kunyeberera tugaruke no kuyandi makuru menshi cyane akomeje kugenda aravugwa ngaha mu burasirazuba bwo hagati ndetse kugeza amagingo aya ngaya amakuru aravuga ko Tel Aviv hongeye kugaragara ibitero karundura bikomeye cyane ndetse ibi bitero bikaba byakomerekeje abantu batari bakeya nkuko amakuru yama aradushikira ndabahaye ikaze wiriwe neza cange waramutse bigendanye naho hirere hose ndaguhaye ikaze muri uno mwanya muri ano masaha tugiye kubana muri kino kiganiro kiza kandi kirimo amakuru menshi cyane akomeje kugenda aravugwa
kugeza amagingo aya ngaya rero mwese ndabahaye ikaze by'umwihariko abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu bihugu bigiye bitandukanye cane cane ibihugu by'ababanyi, abatwumviriza bari mu Rwanda, abatwumviriza bari mu gihugu ca Uganda, muri Congo, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi mu karere mu burengero bwa Afrika, umunuko bwa Afrika ndetse n'ahandi hose muherereye, mwese ndabahaye ikaze. Nimba ari ubwa mbere usenga rero byonda kwanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu, muri kino gihugu c'abanyi ku ruhande rwa Congo ndetse no ku gihugu c'abanyi c'u Rwanda. Umuhari FDLR uherutse kwandikira rero Perezida wa Angola rero João Lourenço umuhuza mu matati yo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo umusaba kuhuza na leta y'u Rwanda. Iryo tangazo riragira riti FDLR rero irabona ko ikibazo cy'u Rwanda ari ca politike, ikaba ishira imbere rero ibiganiro mu kibanza cy'ibigwanisho nk'uko amakuru yama aradushikira. Iryo tangazo ryanditse ku igenekerezo rya 22 z'ukwezi kwa Gitugutu 2024. Amakuru akomeza kugenda aradushikira nuko uyu muhari wa FDLR uvuga ko rero utigeze uhema kurondera ko rero u Rwanda haba rero icuka ciza ca politike, imibano, ubutunzi hamwe rero n'umutekano mu banyarwanda bose ndetse n'impunzi zigatambuka ku gateka kazo. Iryo tangazo ribandanya rivuga ko FDLR yagumye rero ihamagarira ubutegetsi bwa Kigali kwicara ku meza y'ibiganiro nabo batavuga rumwe rero kugira ngo ikibazo cy'u Rwanda gitore inyishu mu mahoro. Abategetsi b'u Rwanda bavuga ko FDLR igizwe n'abasize barakoze ibara rya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Icyegeranyo by'umwihariko cyaboni bivuga ko FDLR iri mu mihari yitwaje ibigwanisho ariko iriko irafasha Kongo rero mu ngwano, irimo n'umuhari wa M23 uvugwa nawe rero nyine kufashwa mu mugongo n'u Rwanda. U Rwanda rwabigumye ruhakana ko atahururiye n'ibikorwa byo muhari. Uwo muhari ugwanya leta ya Kigali by'umwihariko ukoresheje ibigwanisho urafise ibirindiro byawo mu buseruko bwa RDC, uvuga ko utagize ngo werekane ko ushaka rero ko ishaka kugarukana ibiganiro n'abategetsi bw'u Rwanda. Muri iryo tangazo uragira uti twaremeye gushira ibigwanisho hasi by'umwihariko ndetse no kwirengagiriza by'umwihariko hamwe n'abagwanyi bacu Kamina muri 2001, Ikanyabayonga, Warungu ndetse na Kisangani 2014 imbere y'amakungu dufashijwe na SADC. Bavuga ko ibyo byose ataco byashitseho ko kubera yuko u Rwanda ngo ruterekwa by'umwihariko ibiganiro nabo ngabo batavuga rumwe. Umuhari wa FDLR kandi by'umwihariko urasaba Perezida wa Angola João Lourenço gukoresha ijunja ndetse ngihagararo afise rero mu karere kukudondoza leta y'u Rwanda ngo iyemere rero kuza ku meza y'ibiganiro n'abayigwanya kugira ngo amahoro aboneke mu karere k'ibiyaga binini cyane muri rusange ndetse no mu buseruko bwa Kongo by'umwihariko. Churengoma umuvugizi wa FDLR avuga ko João Lourenço by'umwihariko atarabasubiza nkuko BBC bivuga. By'umwihariko yaragerageje kurondera by'umwihariko leta y'u Rwanda kugira igira icyo ishikirije by'umwihariko kuri iryo tangazo, ariko by'umwihariko ntacyo iravuga. Mu biganiro byo kugarukana amahoro mu buseruko bwa Kongo byari birongowe n'uwahoze ari Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta, umuhuza w'akarere k'ubuseruko bwa Africa, East African Community. Byarabereye i Nairobi mu mpera za 2022. Hari hapfunditswe ko rero imihari y'abanyamahanga yitwaje ibigwanisho nka FDLR y'abanyamahanga, Red Tabara y'abarundi ndetse na ADF komoka muri Uganda ishira riri ibigwanisho hasi igasubizwa mu bihugu iturukamo. Asigura igituma rero ibyo batabikoze. Churengoma rero aragira ati twarafashe ibigwanisho kugira ngo twirengere by'umwihariko turengere n'impunzi, ntabwo twakwishora kwicumu tubibona. Hagati aho ngaho kandi muri uko kwezi kwa Gitugutu umuvugizi wa leta ya Kongo Bwana Patrick Muyaya akaba na minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru yaratangaje ko icyo gihugu kigomba rero kuvanaho impamvu zose u Rwanda by'umwihariko rutanga kugira ngo rukorere ingabo zago mu gihugu cabo, harimo rero no gutuza umuhari wa FDLR ugwanya ubutegetsi bw'u Rwanda.
mu gihe ivyo vyaramuka rero bikozwe Ngoma rero avuga ko ubwo nyene nibadutera nabo bazivuna nkuko bizama biratangazwa. Iri kete kandi rigiye ahabona mu gihe hariko haravugwa intambara ikaze hagati y'umuhari wa M23 n'abagwanyi ba Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi bashikiye leta yatandukiriye by'umwihariko akarere ka Warikare, ahavugwa ko rero uwo muhari umaze kwigarurira uduce twa Karembe, Karongwe, Ihura ndetse na Minjenje. Amakuru akomeza kugenda aradushikira no ku rugamba rugikomeye ndetse rugikomeje gufata indi ntera, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda biragaragara biteye ubwoba nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero haba ku ruhande rwa leta by'umwihariko bivuga ko uyu muhari wa FDLR wabashije kurungika by'umwihariko ayo makete ku mpande zombi ku bihugu bigiye bitandukanye atacyo bari batangaza, ndetse gushika ubu ngubu abantu benshi barahangayitse mu gihe abandi bakomeza kugenda bavuga ko iyi FDLR by'umwihariko ibona yuko byo irangiranye ndetse igihe cyayo cyageze cyo kuba by'umwihariko yorambika ibigwanisho hasi. Andi makuru kandi akomeje kugenda aravugwa canga amakuru akomeza kugenda aradusomera nga mu gihugu cy'u Burundi, harakomeje inama ikomeye cyane, inama iri kwirategurwa ya Komesa. Umwe rero mu banyamabanga b'uyu muryango arahejeje gushika i Burundi by'umwihariko nga ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye, yarashimangiye ndetse anatangaza ko ari iteka by'umwihariko ku Burundi bugiye kwakira iyi nama nk'uko amakuru yama aradushikira, ndetse banagaragaza neza yuko by'umwihariko ari ibihe byiza kuba rero igihugu cy'u Burundi kigiye no kuramutswa by'umwihariko kurongora uyu muryango mu kiringo cy'imyaka ishika mu kiringo cy'umwaka ushika kuri umwe nk'uko amakuru yama aradushikira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko biteganyijwe ko abategetsi bagomba gutangura kugera nga mu gihugu cy'u Burundi guhera uno munsi nyine nk'uko batangiye kubashika ku munsi w'ejo, ndetse kugeza ubu ngubu abatari bakeya bariko barashimangira ndetse baranagaragaza neza yuko by'umwihariko ibintu biriko birakogwa ndetse n'ibiriko biratanga n'ibiriko birategurwa nga mu Burundi by'umwihariko ari ibikorwa bigendanye n'umutekano nk'uko amakuru yama aradushikira. Bivugwa ko ku kibuga mpuzamakungu ngaha nyine cyame cyitiriwe Melchior Ndadaye ikibazo kigendanye n'umutekano bariko by'umwihariko barahangana nacyo ku buryo bukomeye cyane, ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bariko barerekana ndetse banagaragaza neza yuko by'umwihariko ikibaraje inshinga ari ugukora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo amahoro n'umutekano bibashe kuba byogaruka. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko ibibazo bikomakomeye cyane bigendanye n'ibibazo by'umutekano biravuga ko inzego zo bihagurukiye, ndetse ngo hari indege zimwe na zimwe ziriko zirazenguruka iki kirere cy'u Burundi. Amakuru yihuta by'umwihariko adushikira muri uno mwanya nuko ubuzima bwa Generali Aregeme Bunyoni bwongeye gutabarizwa n'abatari bakeya. Amakuru yihuta akomeza kugenda haradusumira nuko kugeza ubu ngubu rero abatari bakeya bakomeza kugenda barashimangira ko by'umwihariko kuva ku munsi w'ejo atari yogarukanwa cyangwa se atari yasubira kuboneka, mu nyuma y'iko rero benshi bashimangira ndetse bakanagaragaza neza yuko by'umwihariko ibintu biriko biratangazwa cyangwa ibintu biriko biravugwa biteye ubwoba cyane, mu nyuma ko abanyururu benshi biganjemo abafise ibyaha biremereye cyane n'abagirizwa by'umwihariko guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi by'umwihariko bariko baranyuruzwa, bakaba bariko barahura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Amakuru yihuta kabashimangira ko General Ageme Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere ndetse by'umwihariko akaba yanabaye n'umuyobozi w'igipolisi cy'u Burundi, hakomeje kugenda hibazwa aho yoba yaraganywe mu gihe by'umwihariko abatari bakeya by'umwihariko akaba yaje kugenda bashimangira ndetse banagaragaza ko we n'abandi banyururu benshi bariko baranyuruzwa mu buryo bukomakomeye cyane ndetse no mu buryo butangaje, ndetse benshi bakaba bafise ubwoba bw'uko bashobora kuza kuburizwa igufwa nk'uko amakuru yama aradushikira. Icyakora leta y'u Burundi ntacyo iriko iratangaza kuri ibyo bikorwa bigendanye no kunyuruza abantu, mu gihe bivuga ko abatari bakeya bakomeza kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko by'umwihariko igihe iyo kigeze by'umwihariko ibikorwa bigendanye no kunyuruza abantu bikomeza kugenda byibonekeza. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko tunagaruke ku bibazo bigendanye n'amatora nga muri kino gihugu cy'u Burundi, harakomeje kugenda haratanguzwa ibikorwa bigendanye no kwiyandukuza cyane cyane by'umwihariko ku bazitabira amatora, ubwo no kuba kwije ibyangombwa.
kugeza ubu ngubu rero nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi abantu benshi barakomeza kugenda baravuga ko ibintu biteye ubwoba ndetse by'umwihariko ibintu bikomeza kugenda byibonekeza ndetse by'umwihariko bigendanye no mu gutegura aya matora CNDD-FDD iriko irakora ibara. Tugaruke mu ntara c'ibitoki igikorwa co kwandika rero abazotora carahawe abanywanyi ba CNDD-FDD gusa. Ibiringo vy'amatora iyo muri 2025 vyimirije biraraje inshinga rero imigambwe itavuga rumwe rero nuri ku butegetsi mu ntara ya Cibitoki mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abandika abazokwitabira amatora bose n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Indongozi z'imigambwe itavuga rumwe rero nuri ku butegetsi bavuga ko ari akamara umugwi ujejwe gutegura amatora muri iyo ntara by'umwihariko urahakana ivyo birego nk'uko amakuru yama aradushikira. Nk'uko abarongoye imigambwe itavuga rumwe rero by'umwihariko yandika abazokwitabira amatora yatowe mu kwandika abazokwitabira amatora nyine cahawe abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi gusa CNDD-FDD. Umwe mu baserukira umugambwe umwe rero batavuga rumwe n'ubutegetsi wo ku mugwa mukuru wa Cibitoki yidoga ati ibisabwa byose twari twabitanze ariko ntibyakunze ko badushiriramwo abacu nk'uko amakuru yama aradushikira. Bamwe rero mu bakozi ba leta barafise amakenga ko rero ibizova muri iryo ryandikwa bizoba by'umwihariko bitazoba byizewe. Babona ko rero hashobora kuzobamwo rero ubunenge bwinshi cyane kuko rero hashobora kubamwo rero abantu batabaho canke se by'umwihariko abadakwije imyaka yo gutora ndetse n'abadakwije ibyangombwa. Bamwe rero mu banywanyi b'imigambwe itavuga rumwe rero nuri ku butegetsi barafise amakenga ko bashobora kwangirwa uburenganzira bwo kwiyandikisha. Buramatari intara ya Cibitoki Clement Bizoza arahumuriza abo arongoye. Yaramenyesheje ati abandika basabwe gushira ku ruhande rero iby'imigambwe barimwo bagakora ico rero bajejwe bakurikije amategeko, ababirenze ko bazohanwa by'akarorero. Cibitoke nimwe rero mu zigize intara nshasha yagutse ya Bujumbura nkuko rero bigaragara ku ndinganizo nshasha umugwi ahazo kwisungwa mu matora y'abashinga amateka abakenguruza amateka abajenama no ku mitumba ndetse no ku makomine muri 2025 urongoye mu Gwiseni muri iyo ntara by'umwihariko arahumuriza. Yaratangaje ati ibintu byose birabera mu mucyo nk'uko amakuru yama aradushikira ariko kandi ibi ntabibona kimwe n'abandi banywanyi bindi migambwe nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira aho bakomeza kugenda bashimangira ko by'umwihariko ibibazo biriko biribonekeza nga mu gihugu c'u Burundi biteye impungenge. Icyakora bakagaragaza ko mu gihe by'umwihariko uwoca arabona ibikorwa bitari byiza biriko birakorwa cyangwa se ibikorwa bitari byiza biriko biratangazwa by'umwihariko yaca by'umwihariko aragira icyo avuga cyangwa se yaca arajya kara ababijejwe kugira ngo ahanwe by'akarorero nk'uko amakuru yama aradushikira. Tugaruka hano mu burasirazuba bwo hagati i Tel Aviv mu gisagara ca Tel Aviv muri Israeli haje kumvikana indi nkuru mbi cyane nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira rero nuko by'umwihariko hashobora kuba hongeye kuraswa ibisasu biremereye cyane mu nyuma y'uko rero by'umwihariko Israel yari iherutse kwihorera nk'uko amakuru yama aradushikira. Israel yaherutse kurasa ibitero biremereye cyane muri Iran nk'uko amakuru yama aradushikira ndetse kugeza mu magingo ayangaya abatari bakeya bakaba barakomeje kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko batewe inkunga batewe impungenge n'ibikorwa bikomeje kugenda biragaragara. Ni mu gihe kugeza magingo ayangaya by'umwihariko Israeli yemeje ko abasirikari bayo bane biciwe muri Libani. Igisirikare ca Israeli cya IDF cyaremeje ko abasirikari bacyo bane biciwe mu majyepfo ya Libani aho bagiye guhangana n'umuhari wa Hezbollah. Mu basirikare bishwe rero harimwo by'umwihariko umwigisha n'umumenyi mu idini ry'abayahudi Kapiteni Rabbi Avraham Joseph Goldberg.
ikimenyesha makuru Time of Israel cyaratangaje ko by'umwihariko hari n'abandi basirikare benshi b'icyo gihugu bakomeretse barimo batanu bakomeretse bikabije cyane ku ruhande rwa Hezbollah by'umwihariko kandi naho hari abiciwe muri iyo mirwano. Ingabo za Israel by'umwihariko ziramaze imisi muri Libani zihanganye n'umuhari wa Hezbollah uterwa inkunga na Iran. Israel ivuga ko kugira ngo umutekano wayo by'umwihariko usagambe ariko iyo mitwe ikomakomeye cyane yoca irakurwaho nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda biragaragara cyangwa se bikomeje kugenda biratangazwa birerekana ndetse by'umwihariko bikanagaragaza neza yuko iyi ntambara ikomeje kugenda irafata indi ntera. J.D. Vance uri kwiyamamariza rero na Donald Trump by'umwihariko ngo azamubere vice perezida naramuka atsindiye kurongora igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yarasabye Ukraine kwemera guharira rero Uburusiya ubutaka bumwe rero kugira ngo intambara ihagarare kuko rero imaze kurambirana. Kuva muri Gashyantare 2022 Uburusiya rero buramaze kwigarurira 20% by'ubutaka bwa Ukraine kubera gushyigikirwa rero cyane by'umwihariko n'abanyaburayi ku bufatanye n'abanyamerika. Ukraine isa nkaho by'umwihariko idashaka guhagarika ingwano nubwo rero abasirikare isigaranye ari imbagwa. Kuri uyu wa kane uheze by'umwihariko uyu yaravuze ko Uburusiya cyangwa se Ukraine bose nta mbaraga basigaranye zo gukomeza iyi ngwano. Yaragize ati bose baragwana no kubona rero abagabo bo kujya ku rugamba kandi n'abagore nuko ntiborohewe no kubona rero ibikoresho byo kujyana ku rugamba. Ubukungu bwabo bwaraguye, ibice byinshi cyane by'ibihugu byabo byarashwanyaguritse. Yaravuze ko kugira ngo ingwano ihagarare rero muri iki gihugu by'umwihariko buri gihugu kizemera kugira ibyo kigomwa. Ati iyo uvuganye rero n'abayobozi ba Ukraine mwiherereye ndetse no mu ruhame ubu batangiye by'umwihariko kubyemera bavuga ko ibintu bidashobora gukomeza gutya nta bantu bafise by'umwihariko bo kurwana nta n'ibikoresho bafite. Yagize ati rero igishoboka ndetse kinasigaye cyiza nuko kugeza amagingo aya ngaya igishoboka cyiza ari uko ibigendanye n'ingwano byohagarara muri icyo gice nk'uko amakuru yama aradushikira. Kugeza ubu ngubu biravugwa ko kugira ngo umuntu abashe kuba yoronka cyangwa se kugira ngo umuntu abashe kuba yabona abantu bo kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba by'umwihariko bikomeye ndetse kugeza amagingo aya ngaya bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ko biteye ubwoba uburyo abasirikare ba Ukraine bashimangiraga ko by'umwihariko mu misi 3 cyangwa 4 bazaga gusimbuzwa bagasimbuzwa abandi, ariko kugeza ubu ngubu baramara amezi 3 bakiri kurwana cyangwa bakiri ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi ni bimwe mu bintu bituma hatakazwa cyangwa se abasirikare benshi bahaburira ubuzima ndetse abandi bakagenda barahura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Kugeza ubu ngubu rero abatari bakeya bariko baramaganira kure ibyo bikorwa byose, bakaba bariko bashimangira ndetse banasaba yuko inzego zibijejwe by'umwihariko zoshyiraho akadomo ndetse hagahagurutswa ibiganiro mu rwego rwo kugira ngo impande zombi by'umwihariko zibashe kuba zasubira mu murongo muzima nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Kugeza ubu ngubu rero biravuga ko Ukraine yaba iriko irashaka kwinjira muri gahunda z'ibiganiro ariko ikaba itarabyerura bigendanye n'ibihe bidasanzwe bagiye kwinjiramo nk'uko amakuru yama aradushikira. Dusubire mu masaha imbere turabira hamwe andi makuru akomeye cyane akomeje kugenda haravugwa hirya no hino ku isi. Mbashimire yuko mubana nanjye mu makuru akomeye cyane kandi agezweho. Mukomeze kugira ibihe byiza.